Inama nkenguzamateka yarasozera ibikorwa vy'isasa risanzwe rya Kigarama kw'igenekerezo rya 26 ruhumu no mwaka mu ngoro y'amakoraniro ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Mwijambo yashikirije umukuru w'urwo rwego Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yamenyesheje ko muri iryo sasa inama nkenguzamateka yemeje integuro z'amabwirizwa 9 muri zo harimwo integuro y'ibwirizwa ryerekeye yemezwa na Republika y'u Burundi y'amasezerano y'Iminamata yerekeye ubutare bwa Merikire n'integuro y'ibwirizwa ryerekeye yemezwa na Republika y'u Burundi y'amasezerano asubiyemwo ashinga ishirahamwe CEAC. Mu gikorwa cyo kwemeza amabwirizwa hubahirijwe ingingo y'63 y'ibwirizwa shingiro rigenga igihugu cy'u Burundi itegekanya ko inama nshinga amateka na nkenguzamateka zemeza amabwiriza kandi zikagenzura ibikorwa vya leta. Twaremeje integuro z'amabwirizwa 9 ku nteguro 16 leta yari yaturungikiye. Izo nazo nizi zikurikira: integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Republika y'u Burundi y'amasezerano y'Iminamata yerekeye ubutare bwa Merikire, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Republika y'u Burundi y'amasezerano asubiyemwo ashinga ishirahamwe CEAC, integuro y'ibwirizwa ryunganira ingingo z'igitabo c'amategeko yerekeye ingene imanza z'amatati ziburanishwa bicibwa n'ingene zikurikizwa ryerekeye ukunagura intahe yo kumugina, integuro y'ibwirizwa ryemeza iminyanyuro yagiriwe i Kigali y'amasezerano y'Imontreal ajanye n'ivyonona igisenge c'isi, integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro inemero 1/13 ryo kuwa 12 Ruhenshi 2019 riringaniza inama nkuru y'ubucamanza n'ingene ikora, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Republika y'u Burundi y'amasezerano yo gufashanya hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Turkiya, integuro y'ibwirizwa ryerekeye guhingura, gutanga, kurangura no gushora mu mahanga, kudandaza no gukoresha imiti yo kuvura ibitungwa, integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/8 ryo kuwa 11 Rusama 2018 ryerekeye ikoreshwa ry'imiti y'ibiterwa mu Burundi, yanyuma n'integuro y'ibwirizwa ryerekeye ikoreshwa ry'ibyahinguwe by'ubumara. Mu vyerekeye ibikorwa vyo kugenzura imirimo ya leta yamenyesheje ko bitavye inshuro zibiri ibikorwa vy'ikoraniro ry'inama nshinga amateka na nkenguzamateka, bongera batuma ko abashikiranganje batandukanye kugira ngo batange inyishu z'ibibazo vyashikirijwe n'abene igihugu. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarashikirije ibindi vyaranguwe n'ubwo rwego, navyo ni nko kwemeza amazina y'abagomwe n'umukuru w'igihugu ngo bazoserukira ubundi mu makungu, kugendera bene igihugu bo mu ntara zimwe zimwe, kwitaba ibikorwa by'iminsi mikuru yatunganijwe na leta n'ibindi. Mu vyerekeye ibikorwa byo gucungera imirimo ya leta hararanguwe ibi bikurikira: ubwa mbere twisunze ingingo y'168 agace k'8 twaritavye inshuro zibiri ibikorwa vy'ikoraniro y'inama nshinga amateka n'amankenguzamateka. Mu bikorwa vy'ikoraniro byabaye kugenekezo rya 7 umwaka wa 2021, umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi wari uramutse ushikiriza icegeranyo c'ivyo waranguye mu mwaka wa 2020. Mu ikoraniro naryo ryabaye kuwa 18 Ruhuhuma umwaka wa 2021, umugwi wigenga ujejwe amatora wari uramutse ushikiriza icegeranyo c'ingene amatora yaringanijwe mu mwaka wa 2020 yagenze. Inama nkenguzamateka irakenguruka ingene ayo matora yatunganijwe hakoreshejwe uburyo bwegeranijwe na twebwe abarundi. Iyo ikaba ari intambwe ishimishije mu gutsimbataza demokarasi n'ubwigenge bw'igihugu cacu. Bugira kabiri, twarakurikiranye ingene amabwirizwa yemejwe ariko arashigwa mu ngiro. Ni muri iyo ntumbero inama nkenguzamateka yatumye ko abashikiranganje batandukanye kugira ngo batange inyishu z'ibibazo twashikirijwe n'abene gihugu. Muri iryo genzura twakoze, inama nkenguzamateka
ndishimishwa n'ingene ibwirizwa rigena Gitega ko ari umugwa mukuru wa politike ririko rirashigwa mu ngiro. Ubushikiranganje bumwe bumwe bwotegerejwe kuba bufise ivyicaro hano Igitega buracakorera ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Turabateye akamo kugira ngo vuba cyane bazoze kurangurira imirimo yabo hano Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Twisunze ingingo y'192 y'ibwirizwa shingiro twaremeje amazina 12 y'abagomwe na nyenicubahiro mukuru w'igihugu ngo bazoserukire Uburundi mu makungu. Muri rino sasa risanzwe rya Kigarama twaragendeye abene gihugu bo mu ntara za Bujumbura, Muramvya, Ruyigi, Rutana n'igisagara ca Bujumbura. Muri izo ngendo twatunganije kabaye akaryo ko kwibukanya ibi bikurikira. Ubwa mbere guteramira no kubungabunga amahoro n'umutekano. Ata amahoro n'umutekano nta terambere riboneka mu gihugu. Ugira kabiri gutuza ingeso guharika bituma imiryango igira abana benshi bigatuma babaho nabi. Urwanko, indero nke y'abana, uruhagarara mbere n'ubwicanyi nivyo bice birangwa muri iyo miryango. Ugira gatatu gushira mu ngiro ingingo zose zashinzwe na leta mu ntumbero yo kwikingira ikiza ca corona virus na cane kwama twibuka gukaraba n'amazi meza n'isabuni igihe cyose. Kane guhimiriza abarongoye imitumba ngo bamenye uruhara rwabo muri leta mvyeyi, leta nkozi, bakore indinganizo z'ibikorwa kugira ngo abene gihugu bame bazi ico bahamagariwe gukora. Gatanu kwibutsa abatowe kwego umutumba no kwego wa komine kuba abavyeyi koko babo barongoye. Kubw'ivyo twabahamagariye gushira mu ngiro imigambi n'imigabo ya leta mvyeyi, leta ngozi. Gatandatu gutunganya inyigisho kugira bene gihugu bigishwa akamaro ko kuja amashira hamwe no makoperative. Gukorera amashira hamwe ntibivuna kandi umwe azanye inguvu ziwe zikaja hamwe n'izabandi bagera kubikomeye. Ubwindwi kuva ku igenekerezo rya 4 uno mwaka twaribukije abene gihugu yuko ibwirizwa ritegeka ko atagitungwa na kimwe kizoba kirekuriwe kuragirirwa ku misozi rizotangura gushigwa mu ngiro. Tuboneyeho kongera gutera kamo aborozi ngo bagumize kumuzirikanya iryo sango. Ubw'umunani twahamagarira abene gihugu kwitwararika gukingira ibidukikije mu gutera ibiti ku misozi cane imisozi ihanamye mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye mu gutera ibiti bibana n'indimo, mu guca imikobeko ku misozi, mu gukingira inzuzi n'ibiyaga, mu gutera imigano canke imisuna ku nkombe zavyo no mu kurandura imikaratusi itewe hafi y'imyonga kuko ituma amazi akama. Ubw'icenda twarahimirije abavyeyi kugira ngo abana bose bakwije imyaka yo kuja mu ishuri bige kandi wamaze kuja mu ishure arigumemwo ntave mu ishure adahejeje. Iruhande y'ingendo twaringanije mu ntara zimwe twaritavye ibikorwa by'imisi mikuru yatunganijwe na leta. Igenekerezo rya 5 Ruhuma twaritavye ibikorwa byo guhimbaza isabukuru rigira 30 twiyemereje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Icivugo cyo munsi nkuko twagishikirijwe na nyenicubahiro mukuru w'igihugu cari ubumwe bw'ukuri bwungwa no gusangira ibikorwa n'umwimbu. Nyeniteka zizohagera yarangije ijambo ryiwe yibutsa ko mu gihe abakurikirana hafi ibibera mu Burundi bakenguruka intambwe Burundi bugeze ko mu gukomeza amahoro n'umutekano no kubungabunga agateka kazina muntu, baneguye bivuye inyuma urwandiko rwashizwe ahabona n'abashinga amateka 43 bo mu bihugu byo ku mugabane wa Buraya, aho barahira bakarengwa ko batarota bemera ko Burundi n'ubumwe bwa Buraya boganira kugira ngo banagure ugufashanya kwatosekaye kuva mu mwaka wa 2015 bitwaje ngo agateka kazina muntu nikubahirijwe mu Burundi. Yaciye atera kamo abo bashinga amateka bose uko ari 43 bazokwishikire mu Burundi birabire uko igihugu cifasha. Mu bikorwa vya rino sasa turiko turasozera
twararanguye imirimo itandukanye mu ntumbero yo gusimbataza imigenderanire hagati y'inama nkenguzamateka y'u Burundi n'izindi nama nkenguzamateka z'ibihugu bitandukanye. Mu gihe abakurikiraniye hagufi ibibera mu Burundi bakenguruka intambwe u Burundi bugeze no gukomeza amahoro, umutekano, kubungabunga agateka kazina muntu, twaraneguye twivuye inyuma urwandiko rwashizwe ahabona n'abashinga amateka 43 bo mu bihugu byo ku mugabane wa Burayi, aho baraye bakarengwa ko batarota bemera ko Burundi n'umwe bwa Buraya boganira kugira ngo banagure ugufashanya kwatosekaye kuva mu mwaka wa 2015 bitwaje ko agateka kazina muntu katubahirije mu Burundi. Iyo nyifato twarateye ivyatsi kuko ivyo abashinga amateka bashikiriza biteye kubiri n'ingingo nziza cyane zashikirijwe n'intumwa zitandukanye zakurikiraniye hagufi ibibera mu gihugu cy'u Burundi. Izo ngingo nazo nezi zikurikira: kwigenekerezo rya 4 Munyonyo umwaka wa 2020 umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa warafashe ingingo yo guhanagura ibihano bari bafatiye u Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Kugira kabiri, igenekerezo rya 4 Kigarama umwaka wa 2020 inama ijeje umutekano ku isi yarakuye u Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyamizwa ko ijisho niyo nama. Iyo ngingo inama ijeje umutekano ku isi kaba yifashe kubera ishimishwa n'ingene ibijanye n'agateka kazina muntu kifashe mu Burundi. Kugira gatatu, igenekerezo rya 16 Ruhuma uno mwaka wa 2021 inama nshinga amateka y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa yarafashe ingingo yo kongera gufashanya n'inama nshinga amateka n'inama nkenguzamateka z'u Burundi kubera ishimishwa n'intambwe Burundi bugeze ko mu kubungabunga amahoro, umutekano n'agateka kazina muntu kuva iyo nama ifatiye ibihano u Burundi mu nama yabereye i Berne mu gihugu ca Suisse mu mwaka wa 2015. Turateye akamo rero abashinga amateka bose uko ari 43 kugira ngo bazokwishikire hano mu Burundi, mbere tugasaba urwego nshinga amateka w'i Buraya nabo nyine bazoze kugira ngo birabire ko igihugu cifashe maze baheze bafatire ingingo kuvyo biboneye n'amaso yabo, bareke kubakira ku nkuru ziteye kubiri n'ukuri bagenzi babo bo mu nama nshinga amateka y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa biboneye igihe batunganya urugendo rwabo hano mu Burundi ku magenekezo 20, 21, 22 Munyonyo umwaka wa 2017. Tidukekeranya ko nabo nyene badoca bahimiriza umuryango wose ugizwe n'ibihugu bya Buraya guheraheza ibiganiro na leta y'u Burundi ku neza y'abanyaburaya no ku neza y'abarundi, aho gushira imbere amatangazo ateye kubiri na ca civugo ca nyine cyubaye mukuru w'igihugu cyacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, aho atwibutsa na ntaryo ati twese hamwe birashoboka.